Kama. Nyabenda. Hewe. Kushaje tuvuye. Hewe na kurufise sha. Na ko suragaragara. Banaze ko nimukuje hanze. Tuvuye kugura agakarata ka Fievre Jaune. Kuko mu mapuro z'ingendo negereza kubanda gafise. Rahira none ugakuye he? Kwa manyanga. So ko ibintu kumayera muke kandi bizimbutse sha. Kama ndakubwiza ukuri uribwe. No gatanga ibindi wambwira wewe. None gashara ariko bigenza gute ko ntaza handi bakagurira. We nuzi ko ari tangazo ryo gusohoka ritanzwe n'umugwi w'igihugu jeje gucandaga. Yaga tu. Urucancu rwa Fievre Jaune rutangwa imisi yose y'akazi kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 9:30 mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PV. Urumva ugo rucancu ururonswa rimwe mu buzima bwose. Urumva umuntu wese agwiteza imisi 10 imbere yuko afata urugendo kugira ngo ugo rukingo rube rwamukingiye by'ukuri. Umbize abantu bose rero bararonsa ugo rucancu kiretse abagore bibungenze n'abana batarakwiza amezi 9. Ubwo ntiruzimvye. Urukingo ubuzima bwose. Ni ibihumbi 38 gusa uriha muri OBE canke muri BRB. 38 gusa. Mana yacu uriha muri OBE canke ukariha muri BRB. Urumva ukacuza muri PV ukerekana igitasi. Urumva hama bakaca baguha ugo rucancu bakaca guha niyo karata. Ikarata nayitakaye. Urumva uriha ibihumbi 3 gusa. Aho nyine muri obere cyangwa ukabiriha muri berbe. Urumva ukacuza rero bakakurabira mu bitabo cyangwa bakakurabira mu mashini nyabwongo yuko amazina yawe arimwo n'ubundi waragwiteje. Yewe nyabe. Elaga ndibwe wa muhungu we. Ibihumbi 38 gusa. Merije gutanga 50. Atanu rucanco naronse. Aho wagize imana ko twahuye. Aho wari kuzofatirwa ku kibuga cy'indege. Urumva kuko bajya babijejwe barazi gutandukanya ikarata y'amagendo ni karata nyayo. Aho wowe na manyanga mwari gufungwa n'urugendo wari gusiba. Oya nukurura ko hewe sawa.